Ariko kukibazo mfise ni cheke evenement ukiyiteguwe n'ingene n'intumbero yayo mundi tuyimenyereye itunaziza naho mengo umuntu ashaka kuvyumva akavuga ati none ibintu vyukoye kumenya vy'imfu vy'ibiki ubwo ntibigiye kuba vya bintu nyene biba waste hari yayo usanga bashi biyumvira ati bisho biyumvira ukundi ndavuga sito mu Burundi bazi ko twikirite yacu meze ukuntu ni mufise ubwo ko mushaka kubura abantu kubera ico kintu nyene iyo mvu yizina canke ya target yayo turiko turategura nkuko mubibona imbere yanyu hariho abigeme beza n'abahungu batesa nkuko bambaye udupira twanditse ko Tesa baraza kudusigurira Tesa event niki kubera iki Tesa event nibiki barako baradutegurira conference de presse iza kumara iminota 30 itarenga haraza ku umwanya w'abanditsi n'abamenyesha makuru ariko ku rundi ruhande umuntu wese aze kubaza ibibazo bijanye nibiza kuvugirwa muri kino kibanza kugira ngo tubikore mu bangutsi tubikore mu bwitonzi ndetse no mu bukerebutsi ntange nuko murakoze reka duhe ijambo Darlene canke mugenzi wiwe bashobore kwidondora abari hano ndetse banatubwira icatumye dukoranira hano kuri uno munsi murakoze. Bonjour mwese sinyanga bashimira kandi abazi kubashimira mugabo ibintu bisha ukuntu tunezero kwa mwatwitavye je cinagoma ndababwire ni gusa twipresenta abo turi premièrement nagomba kubereka uyitwa Brice Ikigumije ni fondateur ni Tesa event ama CEO ni jewe nitwa Billy Iradukunda ama marketing itwa na Raisa Uwimana ama Darlene ngira muramuzi ndamuha present Darlene Nahaye ni event manager hama ujya ana ni Cedric Nkurunziza akaba ari mu design hama uyu Quentin y'umungere naka ari muri communication hama ndasuye kubashimira vraiment ko mwatwitavye hama pour plus d'informations et ka Darlene abandanye ababwira ikurikira. Ngaramutse Kiswahili, Kirundi, Anglais, Français. Chinois. Tukisema Anglais mutajibi. Mwache bene. Turabashimiye cyane kuba mwatwitavye ndasuye kandi kubashimira ni nahayo Darlene uko musanzwe munzi umukunzi wanyu mwese umukunzi w'abantu bose cyane cyane umukunzi w'abarundi n'Uburundi. Tesa event mwabimbagije mwesha kumambaza agapira ngo Tesa ni iki ni Tesa gutesa kujya ku Kirundi ikintu gitesa ikintu gitovye ikintu kigezweho ikintu gisa neza ikintu gikeye. Tesa event rero ni groupe yatonga ari groupe WhatsApp isanzwe uko mutubona twese ngaho muri famille yatangiye ari groupe ya WhatsApp isanzwe dusanzwe turyoherwa dutesa turyoherwa tuja mu birori bitandukanye twitaba ibirori by'abandi hama mu nyuma turavuga tuti pourquoi pas iyo bonheur twama twiha twebwe nyene tutoyisanzaza n'ahandi tutoyiha ko n'abandi bantu batoza kuryoherwa kubera ibintu twebwe twateguye tuca tuvuga tuti reka tugire Tesa event turarondera izina tuvuga dusanzwe Tesa groupe ya WhatsApp isanzwe tugize Tesa event na tumva karasona karatovye na kantu nyene gatesa cha tuyita Tesa event akaba ari novuga ko ari entreprise ije kugira ihinduka muri event ndazi muca mumbwira kumwe bamuvuga ati bose nuko baza bavuga mu nyuma bigahera oya twe yamarasuko twarayigiyemwo twaritavyiza abandi twarafashe umwanya ukwiye wo kubona novuga ubunenge wo kubona ikibuze turageranya n'ahandi mu bindi bigo bitandukanye ingene ama evenement akogwa turabibona turaronka ama experience atandukanye turavuga tuti pourquoi pas tutogerageza ku applica ivyo mu Burundi tumaze kubivuga turavuga tuti reka rero tugire Tesa event ari twebwe mubona ngaho imbere dufashijwe namwebwe n'abandi bazokifuza kudufasha kugira ngo dushobore gufata evenement yo mu Burundi tuyishire ku rundi rwego. Tesa event yamaze kubabwira abayirimwo nabamwabonye ngaho imbere umwe wese mwamaze kumva ico asanzwe akora apart y'ivyo tuzokora iki tuzokora gute tuzokorana nabandi ico tuzokora ni ikintu citwa evenement tugomba gukora evenement ku rundi rwego novuga tuve muri evenement yo kubona yuko evenement ni juste kuryohera abandi bantu tugire evenement yo kuryoherwana n'ababa baje tugire ama evenement yo kumva yuko iyi evenement ibaye ndaryohewe na wewe uraryohewe hama bizogenda gute tuzokorana n'umwe wese azoba yifuza gukorana natwe ça veut dire uwari wese yifuza gukorana natwe tuzokorana nawe uwari wese yifuza gukora evenement dukorana natwe tuzokorana nawe muga osi natwe bwe tuzotegura ama evenement yiwacu kubera iki Tesa event ni kubera twarababajwe natwebwe na covid vraiment byaratubabaje
nyene twari tumaze iminsi turyamye ata kintu na kimwe kiriko kirakogwa rero tutireka dusubire tugaruke tuje muri mood dushira abantu muri mood ubuzima bubandanye covid ntibandanye hagarika ubuzima bwacu hama kubisigaye twabahamagaye ngaha tubapresenta Tesa event twongera tubapresenta ikirori gitesa turi mu gukora ariyo Halloween party ariyo izoba so samedi. Pour plus d'infos kuri Halloween party Bruce agira amfashe ababwira ingene iteguwe ababwira aho izobera n'ibindi bikurikira ingene bizoba bimeze. Merci. Murakoze. Bon, je nitwa Brice hanyuma najyana babwire nishure ibibazo biraho. Qui, quand, où, comment et pourquoi twagize iyi event. Premièrement, qui a organisé ça? Ni twebwe Tesa event ngo mutubona tuje dushushe kuko mubona twese twambaye amabara yumva turi très focalisé. Abantu nyine turi focalisé. Bon, hanyuma bizobera herero bizobera ahanyene kuri Tokyo Business Center hehe précisément aho kuri parking. Iyo parking yose izoba iri occupée n'amatente amapodium n'ibindi bintu urumva tout simplement bizobera ngaha kuri Tokyo Business Center sangapi bizotangura 18h top masaba rundi marayazi gushika 23h. Hama biteguye gute mu bisanzwe dufise ibintu byinshi twateguye hazowara amastand yerekeye iby'amamaji amastand yerekeye ibintu by'amacocktail amastand yerekeye bya Halloween amastand yerekeye ibintu bya baririmba abatamba eka ahantu hose hazohuzuye ahantu hazo hasa neza vraiment nkuko mubibona tuje gutesa ngaha kandi bamatugize neza kandi muzogari. Hanyuma kubera ko twagize iyi fete mu bisanzwe mbonje nariyumvira ko yuko mu buzima nkuko Daniel yivuze kwari coronavirus biragoye parce que abantu benshi bamaze iminsi bari wabo na kimwe bagira cyane yumvira ko tugira ikintu nosema ko yuko tubabaye batumaze iminsi n'imisi tura abantu kuri coronavirus nivyo ko abantu benshi baza ko yuko iyi fete misanze Halloween yeke ando bapfuye mais c'est pas ça le cas. Wisanzwe ugiye hanze cyangwa muri Google umugiye ama recherche atasanzwe ugiye muri détail par détail mwana ko yuko Halloween gucélébrer la vie des gens qui ont déjà tu vois bagiye hariya kandi rero twaje tuvuga gutya kweri ki tutofata iyo initiative yo gufata iyo Halloween tuyigire ga twist tugire gucélébrer abo bantu bagiye au-delà kamaze ko muri iyi minsi abantu benshi baragize ingorane hanyuma twashaka gufasha igikomeye cyane nose no gucélébrer iyo Halloween ni gufasha abana mu barabara WBSP kweri ki parce que nabo nyene n'abana batishoboye kandi babuze abavyeyi babo dusha dufata initiative yo kubafata ku mugongo kwika abavyeyi babo n'abandi bantu baba oncle batante babuze babigira ngene bimeze umva dufata initiative yo kubimukira kandi gufasha abandi bantu batishoboye tu vois c'est ça le cas iyo Halloween. Hanyuma nivyo nashaka kubabwira hanyuma mwakoze ngerageje kumwunganira ni kuvyo yavuze ngerageje kumwunganira gato ni kubera ko twariyumviriye abantu benshi turababazwa n'iyo umuntu agiye me turafise ukungena ucume ngo turamwibagiye akigenda twebwe igituma twayigize Halloween ni kugira ngo twibuke ducelebre ubuzima bwa bamwe twamanye bagiye ducelebre tubibuke bakiriho kandi la plupart yabo hari abagenzi wasanga turyoherwana nico gituma no muri mu byo twateguye hazobaho umwanya wo gufata umwanya tubibuke tuzofata umwanya umwe wese ahazoba yaje yitavye yibuke uwiwe yabuze hama tuba rendre hommage tubasabire no kumana bien sûr kuko umuntu yubuze umuntu birababaje muga nompi umuntu n'umubura kugira ngo uce umwibagira Ncho gituma no mu gatondo yababwiye tuzera muri YBSP aho tuzogenda gufasha abana basiza muri YBSP batifa bantaho nikora abana bitirirwa barabara ko ntabana bo barabara bahari tuzogenda kubafasha twifatikanye nabo twibuka abavyeyi baba barabuze n'inshuti hama ku mugoroba tuze tubandanyirize ngaha aha nivyo twari dufise tuje kubabwira nivyo twabwiye ko tunyarutsa umwanya uriruka sinzi ko ho bari kibazo Yes nuko mwashoboye kubyumva ibyo bariko barategura ni kuri wa gatandatu icyo tubasaba ni kimwe nuko mukuye hano muze kubushikiriza abarundi n'abanyamahanga basanzwe muri cyambere cyo ni evenement igiye kuba muri context nyene ya covid mbega ko abantu bashobora kuba benshi mwateganyije gute ibijyanye na mesure barrière n'ibyintu nyene
sinzi ko derogation spéciale zitangwa muri evenementiel ubu byifashe gute hama kandi kafatanye nako sinigeze numva niba taje na Samaye kwinjira ni for free cyangwa bizogenda gute ubwa mbere na mbere nico gituma ava twari twagize ide yuko vyobera ngaha hejuru aha turi mugabo turabona senandwa itari ayahe neza bikwiriye cyo tuyimanura muri parking avec des précautions z'amatente au cas imvura yogwa ni endroit iri ayahe bizotworera kugira abantu mugerageze gutandukana kugira ngo dushobore kugira ama mesures de barrière aussi masque obligatoire kubazoza hamana yo hade désinfectant sur table on essaiera de le faire byo guko umuntu wese ari kuri table bibagiye gukaraba amazi nko mwinjira ajya mu bibonye ashobora gukoresha désinfect hamaguze kwira ni kubona oya mu bisanzwe nagukiriye mu bisanzwe ndashaka kongereza kuri ibyo ajye kuvuga Darlene ubusanzwe kugira uronye autorisation yo kugira ibimeze nk'ibi biva ku rwego rwa kure bien sûr twagiye kwa medera vie twamusabye uruhusha na point yose twayimuhaye avuga okay mwifashemo gute hazaba amaproposa adasanzwe ngaha nosema ko yuko hazaba aba bodyguard aba security n'abapolisi baraba yuko abantu bose bakurikiza amategeko tuba twashize ngaha ahantu hose hazaba umutekano kandi hazaba n'amaproposa no hose kandi ibyo ni obligatoire muri iyi minsi ego ni soma tuzogira tout no possible kugira ahantu vraiment habe 1000% habe ari sécurisé birinde coronavirus hama kuvyerekeye amatike ante naho Nimo kwagusa. Bon, niho kwagusa parce que tuba dushaka kwagusa mugabo tugize kwagusa tuko takajaga ku mu Burundi umva abantu benshi abasume n'ibi nkuko navuga zori security idasanzwe ngaha bon azo amatike atandukanye ya 10,000 ya 25,000 n'indi ya VIP ngaho kuko kwa information pour akunda ngaha hanyuma bivana nka wowe ushaka gushika ko nakibazo ngamatike non c'est pas free you have to pay for the entrance kubera ko itike ni 10,000 muri 10,000 harimo shot ya tequila ego hari byinshi umva ko ari kwagusa n'ibindi bintu byinshi bitandukanye hama tike izo turagabanya 25,000 pour 3 personnes hama batatu bose bararonka shot ya tequila umva ko ari nko kwagusa no kuryoherwana turyoherwe donc utaje mpuzo wibanira 10,000 shot ya tequila tunaziuza ka 8,000 maana kuna ngia ku 2,000 civil urumva ntuzo kwibanire kwinjira ni nko kwagusa hama 25,000 azoba harimo shot ya tequila kuri abo batatu hama aussi ikintu twagiye kubabwira umuziki uzoba uriko uvuzwa na Chagi Hangange DJ Cut Loose from Runtown DJs nazo ariko aravuza umuziki kuri uwo munsi hazoba hariho abatamba batandukanye hazoba hariho bamwe bajya imiriro baratwa bijana na Halloween bamwe bajya imiriro abacrobat n'abandi bazoba bahari Raisa tuga kwijambo n'ubijejwe hari abatamba abajya imiriro lingi aba magigat n'utundi tugenegene dutandukanye hazoba hari shooting y'amafoto maquillage muri iyo 10,000 baragira shooting ya foto na maquillage winjiye ya Halloween donc urumva kunja nimo kwagusa muzo have meeting ariko ku kibazo mfise ni check evenement ukiyiteguwe n'ingene n'intumbero yayo mundi tuyimenyereye itunaziza naho mengo umuntu ashaka kuvuga akavuga ati none ibintu vyukoye kumenya vy'imfu vy'ibiki ubwo ntibigiye kuba vya bintu nyine biba west hariya usanga bashi biyumvira ati bisho abiyumvira ukundi revuga sito mu Burundi bazi ko twekirete yacu imeze ukuntu ntimufise ubwo ko mushaka kubura abantu kubera ico kintu nyene yumvo yizina canke ya target yayo. Je précise si Halloween ni Halloween hama igituma twayigize nariko ndabisigura neza ndibaza ko nta numwe muri twebwe atarabura umuntu kandi wabuze umuntu birakubabaza muga osi uragira ziga souvenir ugira z'umuntu souvenir ibihe mwabanye nawe agihari rero twebwe mu guserebra twa turiko turibuka tuko turamuhanda hommage kuri wa mwanya mwiza twabanye nawe akiri muzima akiri kwisi nuko mwibuka ntihenze même chez les catholiques on célèbre cette journée ba catholique ari umunsi le journée des morts hari ababishoboye bagenda ku manda canke ahantu haba hari imva bakabasengera nuko bahanda hommage naco gituma mu kuhanda hommage tutabaye egoiste twariyumviriye vy'imva mutima
ubuzima barya abana babuze abavyeyi bo muri YBSP usanga hari abana bitirirwa ibarabara muga atari barabara tuvuga yuko uwo mwanya mu gatondo tuzohera kugenda gusangira nabo uwo mwanya mwiza nabo tubafasha kugira bashobore kwibuka abavyeyi babuze wa mwanya mwiza w'abana n'abavyeyi hanini nibaza ko twe ntitwayifashe nko guhimbaza urupfu kuko urupfu ntiruhimbazwa rurabishe twayifashe nko guhimbaza ubuzima bw'abacu twabuze. On a perdu beaucoup de nos membres de famille. C'est ko byabashikiye mbwa en tout cas la plupart des Burundais ont entendu quelqu'un qu'ils connaissent qui est décédé à cause de la Covid. Donc c'est pour ça en fait qu'on a voulu sortir de cette situation qui était assez compliquée pour célébrer la vie qu'ils nous ont laissée et aussi leur rendre hommage. C'est ça qui est très important. Donc mubabonye twitwa Tesa Event. Urumva nitwofata tuje kugama evenement. ama evenement adasanzwe niyo evenement vraiment iratwe kwisi nkuko babivuze mu West iratwe hose kwisi hose twavuze gutya reka tuyifate no seulement nutwitse bibi kwa tushaka mitima yabo yamaze kuba frustrated yamaze kumera nabi ushaka biga bikomere basafise bike basi tubishemo joie nkenya basi tu vois tubashiremo tubahe akanyamuneza banezerwe ko uwo munsi le 30 mugabo vraiment c'est vraiment on est prêt à faire ça vraiment on va faire tout nos nettoyer les vraiment like we are here for that. Kibazo mfise kuri evenement tumaze imisi tubona yuko henshi hatandukanye mu ma evenement pour les médias hari aho ushika ugasanga barakuzibiye ku muryango ko ati fopeye ugasanga usubiye inyuma utari witeze kuvuga ati ngiye kurondera inkuru na kare namamaza icyahabereye nk'ivyiza vyabonetse. Eske kuri evenement yiwanyu bizaba bimeze gute kubamenye makuru bazoba bavuga ati kanje kurondera inkuru hari anya na Liga ari ikintu ciza cyo gutangariza isi n'amakungu? Watwitavye tuzomureka yinjire utatwitavye ntazokwinjira sigura ngo iyi liste ni izo biri ku muryango ukabuze ko hari muri conference de presse uri d'office komi kwinjira iyi liste niyo tuzorabirako uvuga izina ryawe na media yawe uri ku muryango wakubonye ko uzokwinjira hama utaje no munsi ntiyatwitavye natwe ntituzomwitaba murakoze.